Nelly Nat mupfiki urazi ko abantu ngaha bikomeje ni bande bro urazi ingwano tugwaniye muno muziki ariko urazi ingwano niramaze kugwana muri no muziki ingwano okay ko ni conference yari yasavye kwitanaba yuko bakunda Jemari ni namubajije tukiriko turakora yambwiye ati je na John ibintu bimeze cool bakamurindira gushika minwi bariko barantelefona ngo ndabatunganirize nije ndabatunganirize nije nabaronde okay munyuma ucurabona Nelly turiko turakorana na John na show itaraba yambwiye ati ibintu byose on a tout régularisé obere twayirishe amakuru yari sanse kuriha ivyo yiyemeje meri twayirishe none ivyo byose yashaka soka igihugu vraiment atatunganirije na leta basi twagiye muri documentation twavuganye twagiye mu bushikiranganje Pierre Nkurikiye umwubaha twabonanye amafoto mwayabonye ariko twe twakoranye ntitwari kwemera yuko ava mu gihugu atatunganirije abantu ngo je duhure batugonge uraza amafaranga wewe ibintu bimeze neza marasavye afatwe zishaze imvugo zibiri ubwa mbere avuze je namanje neganene kandi cyo gihe namumbaza Nelly for real nanje nayifisa amakenga y'agahembo kawe Isaac TV bakuzi ba Isaac TV ndasubiye kubaramutsa mu mbabarire niko nkoresha ingufu nyinshi mu kuvuga ko hari umuyaga ni kiyaga cya Tanganyika Uburundi ni bwiza Tanganyika yacu ni nziza turi kuri World Beach ya mbere nziza ikundwa n'abanyamahanga ikundwa n'aba diaspora ikundwa n'abantu bose ushaka kuryoherwa ushaka kurya indya zigitetswe neza indya ziri ku mwanya bifemeze neza ni muri World Beach yewe sindabarengeza ugwamo rero no munsi ndi kumwe na Simbizi wase mavumba ndamusaza kwitanganyika reka ndatera inkuru Simbizi yatinye Tanganyika reka we mama wawe afise ishira hamwe rirera imfuvyi je nifiti wewe tugiye mu mazi hari umufunda tugapfira je sinzi koga ara Simbizi vraiment ubwato reka bakunze Isaac namubwiye Simbizi dufata ubwato twinjire mu bwato sawa tana urupapuro twandikiranire yuko tumutelefone Mama Zulu Ndayisega Maria amwita Mama Zulu yarwanye yafashe karashi tugire Mama Zulu ati mama wa Isaac yarafashe karashi namudemo uriko uramurega no oya nawe mama sumudemo birizano oya birazi none bazi tubivuga yagwani igihugu mama wa n'umudirakijeo mama wa n'umudemobilize we yaragwanye yaramenyereye intambara yarateruye abarasiye ku rugamba n'abana bawe abuzo tumutelefona rero tumugirege oya turandikirana urupapuro yuko abana banje akagira icombera mu mazi ari wacha yakugwa ibisanzwe duca twoga bakakura navyo nzi metre naje barahari urupisi ndabona ingene rungana nagukoreje banakufiyaga heko sema vumba ndakuramuka mu mazi yambu cyane meze neza jemeze Simbizi ndamuri wa kera vraiment waravyibushe urabona asigaye afise n'ibiboko amabere ndonsa Simbizi ko bwa ndura kubaza ibibazo we gazira bigaro bakoraje na hanuze na prophete bwana Joshua Suguje Joshua nabonye igaro mwakoraje macangyohe urazi kubaza ariko sinzi impamvu nayo kutamakazi we twapanze uko mu makazi kuri PJ Classic mbe byahereye bizokunda rindira we arinde tubivugira ngaho no muziki unaninyima kazi juu ya nini makazi Kennedy Samuel ni mu makazi ndavuze nganabivuze kubera bavyumve nyene ati Simbizi arakeneye muri PJ Classic na partenaire of course man the boss mbego bereke mwimuze kweki mwavuye mu kinama kweki mwavuye mu kinama ushaka kumenya impamvu okuzozere ku biro hari hasi je so babibariza ko ngaha turi kuri beach tuje mu kiganiro Simbizi wase mavumba ndamusanze nga Simbizi umviriza kwa Simbizi beach banze ugure tuma ko umuntu bazi Simbizi sinakuguriye vraiment Simbizi sinakuguriye mvugurutse sinakuguriye vuga ko ntakuguriye kuri beach we nubesha umviriza Simbizi we nubesha mbwiza ukuri nsinaheze ari umuntu yambaye kirato kimwe sawa okay Simbizi wase mavumba ndamusanze kuri beach kuri World Beach ariko nga kuri World Beach kintu cyari kukirabera nga yari conference de presse ya bwana John abasore bose basariye rimwe
bakoresha umwanya ngo n'abandi bose basaze ati mwabimye amahera ya déplacement sawa n'abandi bose hari abasore benshi kandi nibo bahamagaye nije nabahamagaye akazi kumesha amakuru no kugira iki akazi kumesha amakuru no gushikiriza amakuru uno munsi baje gukora iki utora amakuru kwa John ahantu bakorera na déplacement babaha est-ce que ni John yaba none usanga naho baje yakoze cover ati muratumiwe mushaka ni munzi cyangwa ntimunzi ndafise inkuru ngomba kubaha est-ce que ni John acabaha ariko déplacement ibintu bisanzwe ni wa yaba kubera ko umuga mwawishe kirazira yuko umuntu kurondera inkuru bimisigaye none guys conférence de presse utege conférence de presse nutegura n'ingene abaza kukwitaba basi bata ndakubaza ikibazo kimwe warigeze kurunyika Drizzy n'umukozi abakozi bawe Drizzy nabaze kunkoresha inkuru haramahera bansavye ya déplacement cyane wayabahaye nije nayabahaye none aho karanga mutima kumwuga kubera iki kapfuye kuki umwuga muri uko murawice ayo mafaranga barangaye arasumba ijya kamera uba warungize oya déplacement ni ngapi si 1010 babaha ega baba bakeneye simbi bande abamisha makuru ega rero nabandi usanga bakirondeza bataragira niyo bakwiryo kuronka nyene batarayironka rero ni babanze bakora akazi ni babanze bagende guhangayika baje kurondera inkuru urumva rero mwabakomesheje rero sukubakomesha akaranga mutima niyo mpamvu barazavuga yuko abantu bakora ibi bya media en ligne baramaze kwica akazi baba byose ngo amahera jewe landi promoter yari niko ndaraba YouTube yiwe na content nimwe ya DBN iri munsi $100 kabisa warana yabonye amahera go YouTube studio ranyugururi aranyereka na content nimwe iri munsi $100 zingahe ijana kumbe yaronse menshi eske urumva ubwo bujuju kuza isi content ya DBN yari hari bandaye DBN tubana wewe urabuze harura amafaranga aba ngo sinza kwitora gwatampaye 10,000 komanina urumva rero majamake ati bariko baridogera ubusa ntebe byari bikeneye uwo mwidogo nanje ndababwira ati reka kubiposta ndavyemera ahubwo abantu ariko simbizi cumengo urukubwira abantu ati baze baritaba ama conference de presse babireke ega muri conference de presse uja muri conference de presse ubona yuko ari inkuru iza kugufasha me iyi content ya ibya DBN ni content sivyo iyi ni content kandi komeye ni content ikomeye content ikomeye bisabira amahera ahubwo utanga amahera uruze kwironka okay sawa okay ndakubaza je nkanje naje ngaha ndumviriza na kamera nifise naje kumviriza kubera ejo ko dufitanye ama partenariat nibagira ico bambagije sinzobeshe niyo mpamvu rero vyiza shika kuri terrain ducire ku mayange kuvyo yagiye arashikiriza bwana John ducire ku mayange nta kigano mukoresheje oya je nta kigano namukoresheje vraiment ndacagipanga oya bwana John d'abord bwana John numu investisseur yafashe risque we nta risque urafata birabaho urafata na risque uvuga ati none urafata miliyoni amajana 2 ukayata mu kintu kigashe n'uyu rero John yagiye guta amafaranga mu bya entertainment urabyumva umuntu yagiye gufata amafaranga akayata mu kintu itangazamakuru igacariza gukorera ku ma information atanakenewe kandi yakenewe ahari niyo mpamvu je ndi ngaha nzi kugira numve amakuru niyumvi ejo nibabona ndi kuri micro ndiko ndavuga ati bagiye bambaye ati banagira ico uvuze ku bintu bya DBN abara makuru je ngene nironke niyumvi apana byo nabwiwe niyo mpamvu concert ya DBN naragiye ndariha wararishe ego wararishe miliyoni 10 wararishe miliyoni cyo nararishe ndinjira kuko umaze kwinjira gusa shora iraba ayo narisheyo wagiye muri barundi twese ari kuri 10,000 yari ya kabiri ijya niyo yari concert handi yari meet and greet niyo nje ndakora mukaya ndondereke bafizo nitwamana ngaba satoro je ndora amafaranga ngiye kora musafizo kubera kisimbi ndi amahera fizo turahurira quelque part hariya mukamenge Grand Frère Salam ni muri pe franga je nze kumsalimia umva ibiko birica entertainment y'abarundi cya muri entertainment jewe urumva rero majama kirindira simbizi majama makize kuvuga yuko fizo satu ego we mena ntacho uze kuvuga
Uze kuvuga yuko Fizo sumusana akomeye. Uvuga ko Fizo na Sadbi bateguye igiteramo. Kwanza Fizo na Sadbi ntibakomeye. Barakomeye cyane shirako. Est-ce que je sinkomeye? Wewe. Nawe ubizi. Mu vyanje sinkomeye. Ndakubaye mshaka kunyishure mu vyanje. Mu vyo urakomeye. None abakomeye rero barahura bakomeye bose. Muraramukanya. Wewe rero ukomeye mu vyanje nanje nkomeye mu vyanje. Rero je sindi buri amafaranga nje kuramukanya n'ukomeye nkanje. Okay. You understand? Vivya meet and greet nanje ni nkuko nanje bari kuvuga ati na Simbizi ni hazoba ari muzomuramutsa. Mugabo show concert nategerezwa kuriha kugira nze kwirabira. Bwana Simbizi sawa. Iki wanje nako kuraba. Uravye ibintu vya The Ben ngene vyagiye biragenda. Byakozwe ibiganiro byinshi waranabivuze ko byinshi abanyarwanda barabidodereye baca baranabihindura sisha baranabihindura like babifashe barabihindura barabikura mu Burundi baca bigumiza iwabo mu Rwanda baca biguza kuri Bruce Melody na The Ben urumva baca babikura kuri Fizo nako atarenje muri rya show bica birahindagurika content numva babonye ati tuvuze kandi urabona ko nifatwa rya John nakimwe babivuze ko bijya byose shaka kumva commentaire en bref ya bwana Simbizi wabifashe gute wafashe ko ari bwa ndi abanyarwanda bavuga ati barikunda bakwegere ko canke nabarundi kutamenya ngene to branding ivyo abanyarwanda bakorera mu runani ntuzobone baterana amajambo hari ana hari abagiye bakorera kuri plan imwe si bivyo wacu bisigura hajya ndabwira duhonyorane ko okay bisigura hajya The Ben na Bruce Melody baranayaga intérêt ko bafise nuko umuziki wabo nukuduza umuziki wabo bijya biraduza ro umuziki guterana amajambo none The Ben bariko aravuzwa Bruce Melody akaza kuvugirwa i Burundi kandi atagitaramo yari afiseyo urumva ko Bruce Melody abakomeye i Burundi n'ivyapa bimanitse n'amafoto n'ibiki byose babigizeho commentaire nuvyumva yuko bavuga yuko bikomeye nga igabo barazi ivyo barimwe itangazamakuru ryabo ntishobora kudetruiza umuziki wabo si bivyo wacu ngaje dufata naho tukirwa ngo tumufungishe ngo tugire ibi kugira gusa afite ingwanya twe dufise umuntu ariko aratera imbere tumutera imigozi kugira imufate ama tumukwega asubira inyuma ako tumutera ikamba kugira abandanya aduga tumutera imigozi yo kumukwega tumusubiza inyuma nayo mpamvu nashimiye press conference yakozwe na Mr Light aratanga umuco aravyumva kuko mane turi inzigo dufise inzigo mbi cyane abarundi dufise inzigo ndabisubiyemo dufise turabanye inzigo entertainment ari nizohera canke hari coko kugira ihere ahanye nacize kuvuga tuko turaja hari nyene kuca kumenya ko Fizo na Satbi na Lolilo n'abandi bateguye ibiteramo by'imiliyoni 10 ko tugena kubaraba wewe uvuze ati Izake namba itangazamakuru ryo mu Rwanda ryari ko rirahagarara kuri Bruce Melody na The Ben namwe bwe nk'abanyamesha makuru mwari guhagarara kuri Fizo na Satbi ariko Fizo na Satbi baravyishe ni mwige no mwari kubihera kuva mu nako The Ben na Bruce Melody bavuzwe show itaranaba namwe bw'itangazamakuru mwari guhera aho nyene mukavugira namwe by'iyo show mukavuga mukaduza Bruce nuzenya Fizo na Sadbi kuyo The Ben atavugwa je ndibuka ama post yose nandika ko nari muri team je nivugira karabasase na ndugwe The Ben nari nzabwa ati ntawe nzi karabasase ri Satbi ese karabasase kubera kiwi wabise oya ni karabasase ngarabizi niko nakayekeye kwiwe nibwo bukomezi yumva yuko afise nako narinzi yo ariko ndugwe urakazi ndugwe nawe arakemera voilà none ikibazo sasa arakemera urumva mu bisanzwe itangazamakuru namwebwe mwari guhagarara kuri karabasase na ndugwe kujya bari kuri The Ben na Bruce Melody natwe dufise imitwe ibiri ikomeye mu muziki w'u Burundi twari natwe kuduza ikintu rero yagira mvugiye yari ko ari ama headline mu Burundi ama emission yose yari ko bari Satbi na Fizo Fizo mugabo ama headline yari The Ben twararozwe none kumengana ivyo baraba cyane wanze The Ben mugana cyane amarako Satbi niyo kuri aeroport Satbi Fizo tigeze kandi niwamukameye Fizo ari mu bafana we baraguhetse ku mugongo Izake na Driza yora ngawe Izake ibintu muri jega ntarajya gano gava kijyo akwe
ega no Cyangwa- wanguriye jus mugani nuanguriye n'udufiriti basi komanda n'ifiriti ba yo indira we baraguheza yaba dori umukozi biki bufise wari yarangije umutwe wa fizo ujamwe gato aho rero wera umuhimbiri rero hari umuntu mugufi yarafise agakamera kaboneka amenye ngo fizo ni wafise iyo kamera uko narombaya Isaac yewe mwihangane simbizi liko n'umutima mubiza ko ugaca ubiranje umva hari ukuntu muri cadrage ufilma umuntu ari inyuma akamera kari kunyera karonde hari ukuntu fizo yabuje gutya ugaca bibaza niwe nabone karondera image cyuya nini mnafanya oya ntuteranye na fizo turakwisaba none okay image ya fizo ari mu mesha makuru irahari na ihari nawenje ingwane y'abarundi tuzokushwa no kutavugisha ukuri. Okay, umviriza rero simbizi. Ukuri niwe ko nyene kuzodukira. Tuvuga ibikenewe simbizi. Nta foto ya Fizo ari mu ba journaliste yari vraiment. Yari kumwe n'abastar bagenzi biwe. None kuko nawe yarangije kadrage yawe aboneka arimwo. Umviriza simbizi. Tugende ni foto ya video ya The Benachi hano ari pancarte ya Bruce Melody. Yavuye wacu. Ariko umviriza. Erega ari nimwe bikoreye iki video. Ni twebwe. Ntumve ko mwahaye content abanyarwanda. Erega si twebwe. Urumva reka ndabwire simbizi. Wari kintu taramenya. None ko ari aya makampuni nyene ahereza akazi abanyarwanda. Ko ari nyene baguza tunga bazana ngaha i Burundi abanyarwanda. Ko twebwe natwe tujya kwirondera amakuru kugira babitanguje ati abamisha amakuru bagije kurondera amakuru. Hije abashitsi wacu kubera ko tubarondera tubakoreshe content. Vyose urumva biradandaza. Bwira content imwe makoresheje The Ben. Yaraje no muri PJ Class Cafe. Yaraje muri PJ ku radio. Wowe ari content ya The Ben iri kuri is active. Apari yo muri PJ Classic. Apara amashow. Apana yo muri PJ interview. Oya. Ha interview nimwe yatanzwe ku ma TV. Waza bari kubera iki? Maka ya ma TV yacu ni miskwere. Oya reka kuyitoka. None ama TV yanyu baramaze kubona yuko bagiye atipe murabashuhira. Urabyumva? Niyo mpamvu umuntu umweretse utikomeje umwereke yuko je ndibuka Diamond Gayigara kuze yaratanze ko interview muri yakeza irahari. Urabyumva? Irahari kera. Ariko ntayo tanga. Voilà, waza bari kubera iki? Narikomeye. Twaramaze no sukwikomeza. Natwe bwe zino media zacu turafise kwifokariza kubamesha sawa simbizi jeshaka tuya ikintu tugire conclusion jeshaka gato duherahiriza ikintu ca mbega Fizo na Satbi bakoze igitaramo ca 10 million amazi Tanganyika mbega Fizo na Satbi na Loilo bakoze igitaramo amazi adusanga nga ibaziyo tuba turi ndani Izina byaheze hano hose aba hari amakamera y'ikarakamera ingene bariko barakwega ibiziga babikura fahira urumva mbega twoja kubara ikibazo kimwe ndakubaza umuntu yoguhereza miliyoni 200 utegure show ufata Fizo na Satbi ukarisha miliyoni 10 ugira baze ko bara kubera ndakikubaza kubera iki wewe je ndabishoboye kubera iki toyaba aba yagarutse imiliyoni 10 kuza kuri Fizo na Satbi bisigura rero okay shaka rero bisigure iyo fenomene nashaka wenda kubazi we Fizo na Satbi batangira miliyoni 10 ariko urashobora gutegura fata ama miliyoni kugira utegure urakwita ibiharuro kugira utegure ico kintu cya Fizo na Satbi si kintu wotegura mu munsi umwe ico ni kintu wotegura nko mu myaka 2 cyangwa 3 okay kugira ico gikunde ni kintu cyo gusaba budget kugira umuntu ushobore kumubona ku mafaranga bivana na showbiz y'ingene uba wayipanze urabyumva The Ben eruhanga mu Burundi mu 2010 sivyo kandi hajya Uburundi n'u Rwanda dufise isoko rimwe The Ben amaze gukora ibitaramo bikomeye muri Afrika urumva n'umuririmbyi nahari umunyarwanda n'umuririmbyi amaze kwishira ku yindi ha kugira rero Fizo na Satbi tubariri miliyoni 10 nukuraba ati abo baririmbyi bacu bamaze kuja kuyaha bari kuwahe murongo burya Isaac murongo bariko ni nawe twese turi ngaha twaje muri conférence de presse tubwizanye ukuri nawe turi ngaha muri conférence de presse nitunganye ibiciro okay je ndashobora kuza ngaha sinda nasabe na perdiem ndazi nawe nta perdiem musaba waje gutora inkuru
hari nduru ushobora kugenda gutera haje oya nta mwanya ndaje hari kwanza igitoro wa consommer nibiki ucuraba amahera hariho amalevo ugera kukavuga ati ibigenda birengeye no kuvuga uti kugira inje ivyo kugira ubirengere ni wewe nyene ni wewe wiyubaka ni uvyikorera ni branding yiwawe urafise ukuntu baho urafise ukuntu ganira urafise ukuntu uposta urabyumva ni ibintu wubaka si ibintu vyikora ushaka kwiyadukiza ngaho ngo je wigira uzombone ngo ni miliyoni 10 ivyo si ibintu uvuga ivyo wewe nubivuze tugende rero direct now direct rero urabyumva ntibayakwiriye ndiko ndakubwira ati ivyo simvugete ntibabikwiriye mbwa kugira bikunde ni ibintu ubu nivyo kunda ni ibintu utegeza kububakira ubu nivyo kunda ubu nibikunda negative kubera iki nibara bishika hakenewe kigura wewe umusaba 10 million kwagusa utaja kumuraba kwagusa utaja kumuraba no mutangira 10 million no kwagusa utaja kumuraba nuvuga ngo ranira mbafana rero none ibaze kwagusa ntibaja kumuraba wewe kandi urara wicaye wewe mama Zulu bandanya mwana mama yani ndo Zulu bandanya Zulu ni wewe mama witwa mama Zulu wendo Zulu bandanya ndiko ndakubaza ati Satubi yarateguye show kuri ya Union Européenne abantu ntibagiye kwagusa none urumva ko batanga 10 million uje kumuraba ega nivyigwa kwagusa mukanyosha iwabo ntibaje ukuraba none we 10 million bacha bayata rero nta mpamvu rero kwidogera abashitsi birakwiye ko impamvu ega umuririmbyi ni wa create inyota yuko abantu baja kumuraba okay bayicreate gute rero simbizi wari umusisanguzi mu vy'umuziki mu vy'umuzika bandiko ndakubwira hariho ingene utegeze reka ndegazigire harabavuze yuko guhuza kwa Satubi na Fizo bavyishe bonyene bavyiciye nawe uravyemeza ivyo ndavyemeza kwanza jana kwije ko bishe so le fait que bagiye guhuza en public hajya barabi igani faiblesse igani umutego babataye biye n'ivyari bikeneye ko vyere kuko ariko simbizi umengo nushaka abarundi bahuza nushaka bana yuko ubu hari challenge ya Bruce Melody na Debel none bazwari kubiri nigire bakuze industry yabo urumva rero guterana amajambo kwa star guterana amajambo ba star biraduza umuziki birahiduza nyene nishema mubona muri Tanzania game yabigumiri hejuru bavuga mama tanto Alikiba Diamond Harmonize bagageza create ikintu gira ba create content game ikuzwa na content bakundi bahize active mu bitahure rero simbizi avuze ati mu majambo make Satubi na Fizo guhuza kwabo byarononye showbiz y'umuziki wabo shobora Fizo urashaka kutamukoresha content mugabo abafana biyuka bakoresha interview bakavuga ibya Fizo media ziguma zikura mugo no munsi kugira interview kure magende kuvugisha Fizo kubera iki nta mufana ushobora kugenda kubaza kandi kubera iyo challenge baramaze kuyica sawa ikindi naco ndiko ndakubwira kugira umuririmbyi abe agire agashiro sijya muzika sohora suve ngo nasoye indirimbo ngo yabaye hit inyuma y'iyo hit ubayeho gute inyuma y'iyo muziki bimeze gute Satubi ariwe karabasase arashobora gupostinga ngo ashobora Satubi vraiment ari mu barimbye babone bata kugira muzohorana muri circulation biragoye urabitse mugabo wasanga urubuga rwe yarugize nk'ikimeje amakuru ni PJ Classic il poste du n'importe quoi baranyivye chez Facebook menya no kumbuga za hacha kwiki ajya amatimu naza bababwira ifoto imbere yo kuyiposta irabe neza yuko ikwije ibisabwa yuko kuko urashobora gupostinga ifoto ukibaza tu postinze ifoto nk'utu turi nga kuri World Beach inunzenye idukoze abantu bashobora commentaire ku bintu byinshi uko twambaye bavyumva imiyaga irica muri mikro abantu bose baraba ibitandukanye niyo mpamvu umurimbi ategeza kugira team kugira menya ati i content ngomba nkore ikintu ngomba posting abaza ukibona baza kucakira gute wamaze kuvyiga ibyo byose niba cakira uko navyo nzogwana navyo gute kuno musi ura posting ifoto dufate nka Satubi grabe karabasasi ya posting ifoto amata maboneka yuko hariko inunzenye amata mariki kujya kuna mu bwanwa cyane maga imiburu imiburu yarenduka okay umiriza iyo foto rero kumenya ati ninagwa kuri commentaire iyo tugire conclusion gato utegeza kwanaliza buri kintu cyose imirongo gipost nibabona ino miburu nzoyidefanda gute
nibabona yarageze gupostinga yambaye iboka yitwa Calin. Iyo Calin hari n'abaja musanga yambaye ikirato ngo Air Joanana. Cyangwa ugasanga yambaye ngo market ngo Pumua. Uri Jordan wambaye. Sibyo si Jordan. Mugare rero Jordan ari kuntu ajama nuzenye ma karaktere nyene. Abariyo bakoresha ajama font mu kwandika Jordan wo ugiye kugura ikirato kibaza ni Jordan uguze. Kumbugoze Joachim. Conclusion. Ivene niwe nakubwira naho ndakubwiye ko umuririmbyi wese imbere yo guposta ikintu amiko ari abantu banaliza. Satubegeze gupostinga yambaye Calin. Wanda bwacha yatore rya foto acha postinga Calvin Klein. At original brand fake brand. Rero ivyo byose bigenda bimumanura. C'est ça. None ivyo byose ni bya bindi bituma umuntu atori ha 10 million ngo aziye kuraba kubera imbere yo guposta ikintu uraba postinzi iki. Ivyo gusa bizobashikana kuri level y'imiliyoni. None nka Sabonnez kangahe tudahenda Sabonnez rukajya. Akera vraiment muri show nyina de showbiz razikuyibamwe. Muga inyuma yiyo imbuga ziwa cyakwiki. Araziko mukunda akajagari. No. Araziko mukunda akajagari. Basudanganye. Abo kajagari so abagiye ugakora. Afise abafana nibo bakwiye ugakora. Sawa mwavyumvise rero ivyo twariko tugaruka na conclusion twagire turakora mbega abartiste biwacu abafana birakwiye ko baja kubaraba twoja kuriha miliyoni 10 kugira tuje kubaraba bwana yabisiguye neza ati birakunda ariko ntibirakunda ukubera yuko showbiz barayishe ku branding asikirenga usanga mu bunwe mu Kamenge imiko muragongara koresha umwanya bagonganye gutya asohotse avuye mu bunwe wo utaripa 10 million. Sawa ivyo rero twabihejeje reka tuje n'ibintu naco rindira gato naho basohokera man aba muri turafise ahantu twosohokera kwe muri Crystal apana muri Crystal gusa hajya man ahana nganye ni Bujumbura. Hari ahantu nyine inyegeje hari ahantu nigeze gutwara SUBCRIBE yarafise ikibazo hasanzwe wanashaka ariko inyegeje yarafise ikibazo sinzi mwe yari yashyize kuri Twitter tugenda kubana n'umushefu ahantu twahuriye nambwiye Sabonnez yarahatse nambwiye Sabonnez wewe brand yawe ukeneye kunywa icyayi ugiye kuza ukinywera aha kubera ngaha urashaka guhura n'umuntu ngaha nawe ne yahaje ushija direct ku yindi level mugati kumbe babasayine ukuntu ngo tuva mwashaka nkeneye gusohoka tuje muri Crystal pa bote munagonga haya Crystal uhagenda ari kindi kintu nyene vuga ati ni kintu nyene kizwe kiri official ni VIP bagati n'abahari ne bahegera urabumva harana uri umustar uvuga uti how location sawa ni ibintu bigo nuzona nakoresha umwanya sawa abantu abastari bacu basohokera ahantu koresha umwanya bayibereye hajya nakakame anakufilme na kuposti fuyo wari ivyo koresha umwanya zo gupostingira ko nibigutibuwe nanagukorora aragutibura kandi nakazi kiwe nukubimwubahira koresha umwanya arakenewe si nadrizi maneko yo gara ni mubi nofuma mbona koresha umwanya wako mbona nadrizi araneka ugera kuneka tavyuzi okay umbiriza rero tu yafiza ikaririmba abantu bariko barataha kera fizo ikaririmba abantu baca baza image ya fizo ikaririmba abantu bariko barataha ni maneko yayifashe ahantu nkajya tumugate na fizo hapa usimbi ufise umuhanuzi wa vira ubwate bana fizo je ivyigwa amaze kubona wowe karirimba abantu baca bataha yaje muri show rindira maneko ari ngaha kuri mariage we nisikilize uriko uravuga ati mugi ndiko ndakubwira professionnellement yategeza kuba afise umuntu aguma murabira ati bana urazirikiro Drizi namubonye ngaha kandi uko ndabibona uru rubanze uko ndarubona wowe karirimba abantu bose baca bataha rero vyiza usimbi ariko ijya serere si defo yiwe yariye jewe ari jewe nkoririmba ku rubanza naranabajije mu nyuma nsavye byagenze gute fiza ririmbe twinje mu mariage ko ndabigusiga bifatanya byose ndakubwira twumve hari si kintu cyose arekuriwe turarekuriwe byose ko turafise umwidegemvyo n'Imana mukure mu muntu yaramuhaye amahitamwo byose turabirekuriwe bro no kukwica ndabirekuriwe n'uburenganzira bwanje kuko ari amategeko ashabiza kubimbaza wa mwiciki you understand bro turabirekuriwe mugasi byose turekuriwe kandi
kuneza ikintu runaka si byose turekuriwe cyo twigare twakira impanuro kandi tukanazumvira ko ino entertainment we ibintu ushobora kubibona uko hari abandi babibona ukundi niyo mpamvu rero abantu bakomeye umaze kuba umuririmbyi uri kuri rujya rwego urakenera abahanuzi niyo uko nyene wowe urashobora kuronka interview ahantu ukavuga ati simbizi ubu nyene meje kuronka interview na première dame aranyemereye ikiganiro tuzoyikora nejo nogenda nambaye gute ugasaba ubuhano peyi wanje ubura nojana nande urabyumvaga bro ninamushikira nzomuramutsa gute nawe gute sesa sawa niko n'abaririmbyi bacu bakwiye kumenya ahandemerewe kuhasohokera ndahasohokeye naho birakunda ko ndirimba canke niyerekana ngenda mfise equipe imeze gute niyo mpamvu ari ahantu uzosanga umuririmbyi akomeye agenda yakajije umutekano ugasanga afise nk'ababounce nk'umunani bamukikuje nunamubona kumva z'akarere kumva z'ahantu agiye n'ahandi agenda ari wenyene meme na president de la republique hari gatembera ari wenyene mu modoka izina ry'Imana toto moya mugabo ugasanga umutekano wiwe hari ukuntu uraharacungere mugo ntawe ushobora kubona ugasanga meme n'ijya modoka ubona muri ambuteyage harimo oya ni security yiwe meke aragitembera yareze kugira amenye ibibazo by'abene gihugu ugasanga no kuri gera ugasanga yaje mu masite yaje gutembera he ma 565 anakwe none bazana ajya makuru kuri 565 yamenya gute aracu arayijisha urumwe aragutera story bana kuri 565 yabimenye gute kuko president afa kuvuga ibyo atabonye no gutana hari igihe umwanya yimaska anakubya uravyumva nundi mwanya avuga ati anuko ndangi anarenforcer twavyumvise twavyumvise iyo ni analyse ya Simbizi muri ibintu tugezemwo Simbizi shaka duhereze igiharo cyacu mu bintu bibiri gusa kandi tubicagagure icya mbere Nelly Nat mupfiki nanakim narakumenga wewe uri pour na John wazanye the band uramushikira ijana kwijana ariko Nelly Nat avuga ati John numusuma John arakwiye gufatwa John arakwiye gufungwa ahubwo nari amafaranga abandi yaranye escroce sinzi biki uri kurumva umuntu w'umugenzi wawe nka Nelly Nat akavuga ivyo wewe kuri wowe byakira gute bo n'uburenganzira bwe navuye ko twese turemereye ibintu kandi buri muntu bivana na contrat yari afise je contrat nari mfistanye na John yarakurikijwe je kunyumvisha yuko umuntu ari mubi kandi je twakoranye neza vraiment ngaje biragoye ingene je vyo njamo urabyumvaga bro abarundi turafise ingorane jewe ingene meze umpaye akazi ndabye ibyo twumvikanye ibyo tutumvikanye sindabijamwe wewe uvuganye na John kuri ico kintu cha Nelly Nat akuvuga gute je mvuganye na John kandi nako sinzi konta bari bafite na Nelly Nat ntaco iwe ico akwishura kuko urumva umugenzi wawe John umugenzi wawe nzakumbaza ati be John uyu mukobwa ko guma kwataka nibiki habaye iki je John ambwira ati n'uburenganzira bwiwe ego c'est son droit kandi wenga John na Nelly bari bameze uku siyasanda niwe ndakubwira ati twese twari tumeze uku na John mugazi twese twiyafisha uravyumvaga bro si twese twiyafisha je none warigeze umbona na John je n'umunsi numwe ahubwo je nanatanga ndabikubonye sasa hari abantu dukorera ibintu munsi ya tapi kandi bikagenda neza rero babikeneye iyo dukoze ikintu suko wambonye ko aronse njanga mene ariko nawe niho ucumubwira John ukamuhanura John ati hari ivyo utaramuhanera bimuhe none ivyo ataramuha ndabizi gute kandi je byanje arabimpaye ekaje kibazo cyakiza je ko kontra ivyo twasezeranye sawa kaka jewe mvuga ivyo Nelly naramubajije ati ivyo ukaba bimegira mbeze Nelly warambajije Nelly naramubajije tukiriko turakora yambwiye ati je na John ibintu bimeze cool okay munyuma ucurabona Nelly turiko turakorana na John na show itaraba yambwiye ati ibintu byose ona tout régulariser obere twayirishe meri twayirishe twagiye muri documentation twavuganye twagiye mu bushikiranganje Pierre Nkurikiye umwubawa twabonanye amafoto mwayabonye ibintu bimeze neza ariko munyuma ndasavye none gasha munyuma ndasavye afatwe zishaza imvugo zibiri
ubwa mbere avuze je namanje nega Nelly kandi ico gihe namubaza Nelly for real nanje nari mfise amakenga y'agahembo kawe uravyumva naho rero haba ibintu bituma show ja mu bintu by'amajambo bibiyanga bikorogana sasa rero NELLY NAT rero majama shaka kuloti ikintu cyane NELLY NAT ikintu cyane NELLY NAT we rero en bref ko rwaravuga yuko amataxi atarishwe ntumubona ko ikora rya leta d'abord amafaranga ibintu by'ubudandazwa ntibijya muri parquet bija mu cyo bita tribunal de commerce ko nifise abantu bari competent n'aba juge instructeur bafise bivyo bintu ne ujya kuntu wewe musi wakubise ujya mugore wawe muja muri na poni yo dossier ihera kuba hajya abapolisi baje barafise ubumenyi bukwiye bwo mu ngo n'imiryango yafise n'igitabo bajya babibona sivyo rero niyo mpamvu rero umvise dossier nkiyo igiye muri parquet mu gipolisi uca umva yuko manu Burundi busigaye bugenderwa cyane bendege yakangaye igurutse nigishe zabagize na panda umva roga bro novuga rero yuko ukazokumva ikintu we nk'udufitaniye beef ngo bigiye mu gipolisi bigiye muri park byari ibintu twari kumvikana habari mwakantu bakita gashinge rero habaye ibindi bintu bya pepe byo kuza turaterana ibintu by'udushinge kuko umupolisi arafise uburenganzira bwo kugufata bakwikeka ko ikintu n'ubwo bibene duhenze ngaho wagenda ukavuga ati simbizi aranyivye miko bacha bagufata kwanza kugira kwanza uburenganzira bwo gutoza yuko ico kintu ari cyo sanga atari coke me ari kindi kintu sanga tubikoze kwa rombaya si vyiza bro twese turabarundi sivyo dufashanye kuduzanya umvise umurundi mugenzi ariko arakora ikintu yaba NELLY NAT rero ntashako light yaba Mr Light ari umuntu NELLY ntashako light man inoti ya ubero right franga ya serikali ijari herano hana yabari imyaka wa berbe kwa piv siko miri uraza abantu ngaha amaze gushakira ngaho kubera inoti ya republika unayijua we uzogindi man nofumanyi inoti yawe mugabe inoti y'igihugu ni attack na bibiliya Yesu avuga ati ibya Kaisari mupe Kaisari Kaisari inoti ya republika untouchable rero inoti ya Kaisari iyo ni ya Kaisari majama makere sivyo NELLY NAT sivyo ko ravuga sivyo kaka kwambike byarabana I don't know urabyumva umuntu tasha band hari ibintu bita kuremekana inebishushe c'est pas bon urabyumva bitya dufite ni ikintu kandi mubwo bujama bwanyu na NELLY NAT nibwohera ngo goreje kawa NELLY NAT yari umujama wawe ko ntanamenyeko ni nkuko nanje ndekonye ngaha atakwambia zavyumva NELLY NAT na mundomana tunajuana nimwe baba ikintu kimwe gusa analyste dufise ngaha ikintu kimwe ndakubwiye tuze turaba ikintu gituma twavanse yego sha sawa naho mame yo bari obe ibitaramo bimaze gutegurwa ngaha ni byinshi je nabagira ndi promoter yo ko wateguye igitaramo cya rero warishe obere no ega twebwe obere ahituje no tugenegene utugenegene turariha amafuta ari amakori nibabanze batunganya amategeko neza ameze neza namba bakina amafaranga mutugenegene kuguza babanze kwanza babitegure neza kugira ngo twinjiza do plus tutalipa obera kuna tataje kulipa nani ushuru ushuru turi tayari niyo mpamvu amafaranga twe twarose mu kuri ya obera tujya mu kabare tukanywa inzoga ko ijya inzoga iba yarishe obera urabyumvaga bro neza cyane inzoga iba yarishe obera je mu kuri ya obera amafaranga nakuye mutugenegene on note bien siyo kuja na kudeklara na declarer bitugari utugenegene turadeklara nikibazo reka nikore content nga kwa Isaac shimo rikite jewe na mani jewe ntingaye n'umuntu azomfata mvuye gutorera amadolari yanje naciye kuri YouTube ushaka kuvuga ko bajya none uzi ko expecta baramufashe kubera amadolari nta uzi barayakuye mugabo jewe kibazo gusa kuba gufatana dolari siyo mba nakore babimenye neza kibazo ni kuri gusangana dolari je nuko tuzoburana nuko kimazoburana Uzoburana leta je nkorera uzoburana leta none parke ni yande si ya leta igipolisi ni cya leta amahera na yande si ya leta bavuga yuko muganda kubwiye igitego cyarasoza ati dolari ikibi no kuribika mu nzu kuri genda uzori insangana ndarivanye muri banki ribitse ngaha gute nirango none bazomenya gute kuri sifise bordero none
erega namba bakeneye yuko ibintu dukora bigenda bien il faut yuko habaho politique ya bien yigwa pour nous kugira twinjiza amarundi Eguna munsi mpamvu banadufunga cyane usanga twakoze dukorera abanyamahanga bro no baduhemba no hembwa mu marundi none abazungu baduhemba madolari n'amayero none yaruhembwa mu mayero wewe ni leta yaguha si leta yaguha burayakora bakashira kuri konti yawe uyatora mu ma euro européen urabyumva niyo mpamvu rero ifu ko abaho politique twebwe dukora bino bintu namba Mr Light ashobora gukora ibintu nkabijya abantu bakuzura hako umuntu yirukwanswa ko ngo bamucakire ngo biki nibiki ahubwo nukwiga ivyo bintu bifunctiona gute ni gute ivyo bintu igihugu co bivyaza ivyunguka you understand byazi bimusarura mu marunda pana ngo manamaze ni gute ivyo bintu ko twumva yari yishije miliyoni 10 ni 10 millions de francs ivyo bintu neno bifunctiona gute ku buryo hoba amategeko arona batanga amadolari kuri podium bakayasi sesa niyo mpamvu dukeneye il faut ko haba une politique politique iri décentralisée ku buryo umuntu wese yiyumva yuko yashikiriwe mwiterambere gikavuga ndafite itegeko rinkingira ndakingiwa aha ubudandaza gwanje gumuziki uzorabe kuri YouTube iriko ura monetiza barakuzanira ama condition menshi ugenda uruzuriza murajya ama condition arimwe yagukingira uravuga bro tuye protéger ko ikintu cyawe ugiposiza yaya urashaka ukiripotinga kundi muntu tu vois ni amategeko ajya usinya uravyo niyo mpamvu rero turakeneye une politique iri décentralisée ituraba twese ku buryo litugume dupfungwa tumve tuti namba ashobora gukora nkaronka amadolari ni gute rero na jewe nokora nkaronka amarundi nayo aparaga amadolari uravuga bro hama maze kuronka ajya amarundi ajya biroro yariko na oberi ya controla bro uramenye injijaya none injijaya wasohoya ikora rya Kaisari mu madolari yanje nihangayikiye kare simbizi shimi twaze byinshi rega nagushimire hama tuzofata umwanya wa analyse meza yo kumvisha abantu tumvisha abantu cyane cyane government tuyereka ingene music yovamo imisaruro cyane ibyo ni turika none obere si leta ntibamwirutse ko nuzenya Mr Light none ubigisha iki nibarabati bavyiga urabona riza iyo umuntu apfuye wamayide iyo umuntu batavuze amayide kuri ibintu bya music iyi saha nyene none ravyitu tugene kubera batabi neskiri barabizi babigirenga ibyo none babizi ko ari umuntu yapfunzwe kubera ivyo si komiseri yari afise yo dossier none ntiyamafata n'abandi bantu babagurishije nyamatongo bagize ibiki bagibiki reka commerce yose formule ni imwe ngavyo rero iyo babonye ingwara nshasha baratora ama echantillon bakayatwara muri laboratoire we understand niskirize kiki gitu echantillon barabona teka tugende muri labo twige kino kintu n'igiki ikiza iyo umaze kubona ikiza cyari ico baca bajira muri hari laboratoire zo gupima hakaba na laboratoire za solution arizo zigacha zikora umuti you understand namba uno munsi hariho akantu kabaye sivyo hari umuririmbyi yakoze igitaramo gikomeye akinjiza amafaranga ico kintu rero nibakijanire muri laboratoire y'icaha cyo bacarabaye caragiyemwo sivyo buri barakeneye yuko ico kintu nyene kija muri laboratoire ya solution y'ingene ivyo bintu byo kwamaho kugira izi ngorane natwebwe tuje mu bantu bashikira muri wa mugambi w'umukuru w'igihugu yuko 2040 tuba igihugu Jifashe ariko ivyo byose burya ibi byose ariko bibaza ko simbizi na nuzenye bifise mu ruhara nanuzenye ndiko mvuga nuzenye amical de musiciens ministère de ivyo na mpamvu ahubwo umuntu afise uruhara rwa minufise no micro wijambo ryo rishika tuzobivuga tuzobisigura simbizi ibiki impamvu zo kunanirwa amical ko tarakimi gufasha urumva ariko barafise ingufu nabo nyene barafise ico ingufu amical ifise na urazifise kurafise media sawa je ubu nanje ubu ndakomeye ifise abantu barenga ibihumbi jana bankurikirana kuri Facebook komera nipe 5 urakoze cyane simbizi ndagushimira ramba reka tugihinyanyu tugiriki tugihinyanyu murakoze cyane mugira subscribe like na share kuri Isaac TV niko ndamuvugisha simbizi tumenye byinshi muri entertainment yacu murabizi ko numusesanguzi akomeye cyane mu bya entertainment yacu mwumvise aho ibintu byose byagiye birava naho bigeze no munsi yagize cyavuze kuri NELLY NAT yagize ivyasiguye kuri ba muyoboke bande n'abandi benshi merci beaucoup rero bwana
hari abantu bariko barakushushanya na bariko barakushushanya na jihadi, hari abantu bariko barakushushanya na umva igo gukora, hari abantu bariko barakushushanya na jihadi, hari bagushushanya na bafata ku mavuta, sinzi impamvu umva babona yuko mwenga mukora bimwe nivyo niko nawe bibona Mbo urabashisanguza mwese je navyo nzi navyo nzi gusa ndabakunda sindi babandi mvuga ati ngo ntabonzi ndabakunda kandi haje jihadi nafata ku mavuta babaje simbizi bagira ati nabo oya ntabyo oya nta munyarwanda nta mu entertainer numwe mu Rwanda jatanze kandi bose bara followers banje Ega zamuvyemanga je ndi umuvyeyi wo mu Burundi no mu Rwanda bazi bavyemera ajya ama TV yose online ubona mu Rwanda yose bose bara followinga bose nkigikora tuyikora nabanansi ndabikubwi bose na Afrimax cyo yabavyaye bose yabakomeje na Afrimax sijera muhaye sije namwe twapanga imitwe na namwe na Afrimax nuzenga campus nameless dende nabwiye ati bose ivyo gusaba bobo baratwigi twarabensipiye baca baritahura baca barikomeza ubu ni barikomeje rero natwe nivyo tuja rero turakomera twikomeze moto chini murakoze cyane gira subscribe like na share ebana simbizi avuga byinshi ariko kandi by'akamaro si jewe n'abafana bawe ngompana bajya abana uri kurangompana bajya abana uri batoto bare cyane Bege mu yabimaze imyaka 3 twe dufise game imaze imyaka hafi 40 Burundi butari ikukira nuko rero birafikaga mugani bica bisigura bo barateye imbere peut-être bo kubera bitahuye bari mu bantu babitaho Jean ino interview twe tuyiravye benshi babona yuko ari ama views ntibafata n'umwanya ngo bumvirize bumve yuko ari ikintu kirimo bo ico bavuga barafatura umwanya meme n'abagikurikiranye bakabishira mu ngiro mesi be tunafanya baravyumva bikaca mu gutwi bica ukwamenga komenga shati ko turatumwanya murakoze cyane gira subscribe like na share gira subscribe like na share Partage ngapi sikenge merci beaucoup bye bye